Yesu aguhezagire nshuti mukundwa, kandi Imana ikwiyumvire kw'ibyiza, cyane cyane kw'ibyiyumviro byayo ari iby'amahoro kandi ari ibyiza, kandi ibisohoze ku buzima bwawe. Wari ukwiye kuvuga ati amen. Ni Pasiteri Nduwimana Joseph, umukozi w'Imana asanzwe arongoye ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Reka rero ukeneye ubutumwa bwagutse kandi bwinshi ku munsi, andika Pasiteri Nduwimana Joseph kuri YouTube, uca ubona ubutumwa, uca ugira sabone kugira uze uraronka message no kuri Facebook. Nuko nyene Imana nkorera igushitse ko ubutumwa bwiza bw'amahoro. Imana idufashe. Reka dusangire rero ijambo ry'Imana, kandi ushobora kurirungikira abandi bofashwa, kandi ndazi nawe kuza gufashwa, ndabizi neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turisoma muri Luka 20 igice cyaho cya 23 murongo waho wa 23 niyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ariko bariyambira baravuga n'amajwi arenga bamusaba kw'abambwa, amajwi yabo aramunesha. Imana nishimwe. Ijambo ngomba kuvugana nawe, ukwiye kumenya ijwi rya Shetani ingene rimeze. Ndagomba ndakubwira ijwi rya Shetani ingene rimeze. Rimwe na rimwe abantu baritiranya amajwi bakabona kumenga ijwi ni iry'Imana, ntibashobora gutandukanya n'ijwi ry'Imana. Ariko hari ibimenyetso maze iminsi ndiko ndavuga biranga amajwi ya Shetani. Ijwi rya Shetani rivuga kenshi cyane ku mwanya muto. Ijwi rya Shetani rivuga n'ubugumutsi. Ijwi rya Shetani usomye ngaha Bibiliya iratwereka ingene ngo Yesu igihe bagomba kumubamba, cyane bagomba kumubamba, Pilato ngo yaciye urubanza, ntiyagiriza amakosa Shetani, ntiyagiriza amakosa Yesu kuko ntayo yari afise. Pilato aravuga ati Yesu nta canda mubonako. Abantu bose bagumukira rimwe, bose baravuga ngo nabambwe. Bisigura ko umugumutsi wese aherera ku ruhande rumeze gute rwa Shetani. Imana ikubabarire cyane. Shetani azana amajwi akwibagiza ibyiza byose Imana yakoze. Shetani azana amajwi n'umwigisha, araza akakwigisha. Kandi nagomba ndakubwira, Shetani n'umwigisha w'umwete, ntaruha, ntaceregwa, ntananirwa, ntacika intege. Mu gihe abantu benshi wumva bacitse intege gusenga, ariko Shetani we ntacika intege kukwigisha ngo bihebe. Yamara ibi bihebe, yamara ibivemwo, yamara biracitse, yamara karabaye, ntazocika intege. Yaba Shetani yacika intege kubwira abantu ngo biracitse, abantu baba ari bazima. Ariko wewe mwemu w'Imana arakubwira ati shika mushiramanga, Imana iri kumwe nawe. Ijambo rirakwigisha, ejo bakakwigisha, ugashika mugatahura. Inyuma y'umunsi umwe w'indwi zibiri ukabibivuyemo. No kubera iki? Ijambo ry'Imana ryakwigishije, umukozi w'Imana yakwigishije, mwemu yera yakwigishije, ariko haje uwundi mwigisha mubi wa Shetani azanye amajwi, aje kukubwira yuko Imana isa n'iyitahari. Umviriza neza ndakubarire mwene data, ijambo rikomeye. Birashoboka ko Imana iguha isezerano rigateba, ariko umwigisha mubi Shetani akoresheje amajwi arakubwira ngo bwa bundi ya majambo wabwirwa ntiyariyo, wa mukozi w'Imana yaguha ya message ntiyariyo, mbere za ndoto warota ntizarizo. Birashoboka ko hari n'ijambo ry'Imana rishobora kuza rikava ku Mana by'ukuri, kandi ukumva ko ari ijambo ry'ubuzima rivuye ku Mana. Ariko iyo uwo muntu ahagaze umunsi akakubwira ubutumwa bwiza arongowe na mpemu yera,
kuko birashoboka ko uyu munsi umuntu ashobora kuba ashikamye ahagaze neza ejo akagwa. Shetani azoza kubwira terega bya bindi byose amajambo n'amasezerano yaramahuri, kuko nuwa yakubwiye yaraguye. Mbere azokubwira yuko Shetani araza akanakubwira nuko udakwiye kwihana. Abatari bake bagendana ibyaha bakabibamwo, mbere n'ijwi ry'Imana rikababwira ko bokwihana bakaja vuga ngo mbega twokwihana he? Iyo usomye ijambo ry'Imana hariya muri Yakobo hari amajambo meza cyane yahimbaye umutima wanje, avuga ngo mwihane kandi mwaturiranire ibyaha. Shetani akaza akakubwira ngo mbega umuntu umubwira ibyaha nkande, umubwira ibyaha nk'umuntu nkawe nkande. Ariko ndakubwire ko urugendo rwo kuja mu ijuru Imana yarasizeho ingazi z'abantu uzokurirako kugira ngo ushike mu ijuru. Nico gituma yatoranije intumwa, yatoranije abakozi b'Imana, yatoranije abakurongora. Ikintu cyose mwene data kirafise intango, kirafise n'inzira, kirafise n'uwo Imana yagihaye. Na hano mw'isi mu buryo bufatika hari ahantu uja ugahashikanwa n'uwundi kandi utohishikanye. Ega no mu gihugu cyo mu ijuru hatabonetse abakozi bayo Imana yahagurukije niwoshikayo. Birashoboka yuko hari abananiwe bakubwiye amajambo mabi bakagukomeretsa, ariko haracyari abagihagaze mwene data. None kizobakwereka ni giki? Bibiliya ivuga ngo muzobamenyera kuvyo bama. Imana idufashe, Imana iduhezagire. Nupfe kugaya umuntu utabonye ivyamwa vyiwe, oya, nupfe kumusuzugura, nupfe kumuheba. Arashobora kuba ari mw'Imana, arashobora kuba akorana nayo, mugabo ntubimenye. Kurikirana ivyamwa rero yama, kurikirana amajambo y'ubuzima avuga, kurikirana amajambo y'ubugingo avuga. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Abantu rero bakanka kwihana, ngo ntibokwirega, ngo ntibokwihana, ngo ntibokwatura icyaha, kandi Imana yarabisize ikanabivuga. Imana ikubabarire cyane. Kwatura icyaha wakoze rimwe uracyatura ku Mana, ariko kandi hariho n'abaserukizi Imana yasizeho kugira ngo bashobore koriyana abantu neza, bashobore kubaka umutima wawe, bashobore kugufasha. Reka ndakubwira kandi, burya umuganga akuvura bitewe n'ivyo wamubariye. Nutagenda kubwira umuganga, none umuganga si umuganga nkawe, none umuganga womuhisha hehe, womuhisha iki? Niwagwara nahadashoboka kuvugwa, nahadashoboka kuja ku mugaragaro ngo haboneke, umuganga ategerezwa kuhabona. Kandi niwagwara ntuvuge ukagenda kwa muganga ukihorera ngo muganga yarize, ngo afise ivyuma, afise apareye, ngo nampima zombona. Yo, nahizoba sikanere kwa muganga azoyigushirako ari uko amenye parti yahuye n'ikibazo canke igice cyahuye n'ikibazo. Nico gituma mwene data, nimba abaganga bariho kugira ngo bavure umubiri, hariho n'abaganga b'umutima, kandi umutima uri mu muntu. Nico gituma uri mu muntu, nico gituma utegerezwa kumubwira ibyawe byose. Nimba umwizeye nk'umukozi w'Imana, nimba ukeneye ijuru, nimba ukeneye kwa kurongora, nimba ukeneye kwa gushoboza, akakoriyana akagushikana utari bwashike. Ariko Shetani yarateye ubuzimire mu bantu, arazimiza abantu, arayobya abantu bitewe n'ibintu bimwe bimwe by'ibikomere bagiye bahura nabyo. Ariko ku bwanje nobikubarira wewe ubwawe ubikagusha, ariko jewe nkarokora ubuzima bwanje. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Arakubwira ibintu bitari bike, akoresha amajwi, kandi ibyo byose aza mu muntu akakoresha amajwi, akakubwira yuko abo bantu batabaho, abo bantu batemewe n'Imana, mbere Imana idakorana nabo, mbere n'ibindi byinshi. Akoresha amajwi. Shetani imvugo yiwe yo kuzimiza abantu, yo kuyobya abantu, yo konona imitima y'abantu, yo gukomantaza imitima y'abantu, akoresha amajwi, araza akakwigisha. Ariko Shetani ni mubi cyane. Shetani ni mubi cyane. Ashobora kukwigisha uri kumwe n'abandi bantu, ntumenye ko hari umwigisha ariko arakwigisha. Imana idufashe cyane. Nta muntu n'umwe kwigisha abantu babiri batatu umwe ngo ntabimenye, ariko Shetani arakwica, aragusanga aho uri akakwigisha n'uwo mwicaranye ntabimenye. Shetani aragusanga aho uryamye akakwigisha uwo muryamanye ntabimenye. Shetani aragusanga mu ikoraniro ry'abandi, abandi bakabandanya biga ubutumwa bwiza, nawe Shetani akaza akubarira ngo ivyo bariko baravuga sivyo, ivyo bariko barakubwira n'ubujyajya. Abona
abasuma, abo n'indyarya, abandi bariko barahezagirwa mu ijambo ry'Imana. Shetani akakwicarika mu rusengero, akazana amakomanteri, akakwereka biriya, n'umwigisha mubi. Kandi umenye neza ijambo ry'Imana ingene rivuga ngo abana b'Imana iyo bashengeye, Shetani nawe ashengerana nabo. None wowe ashengerana nabo gute? Aza nk'umwigisha wo mu mutima, aza nk'umwigisha wo mw'ibanga, aza nk'umwigisha hoba mw'ijoro arigisha, hoba ku murango arigisha, wowe uri muri bisi arakwigisha, wowe uri mu ndege arakwigisha, wowe uri mu bitaro arakwigisha, akakubwira ngo erega ahantu uri ntuhava, urapfa, erega karabaye, umutima ugacika ukaranduka. Hariyo abantu baremba cyane, atari uko bari kuremba cyane, barembeshejwe n'umwigisha mubi akubwira ngo ugomba upfe, akagusanga no mw'itiro, akakurotesha indoto mbi zituma wihebura ukiganyira, mbere kugera no ku rugero abatari bake bafata umwanzuro wo kwiyahura. Mbega umuntu yiyahura kubera iki? N'umwigisha mubi yaje kumwigisha, akamubwira ngo ntacu uzopfa umaze, ntacu uzopfa ushitseko, ntacu ubuzima bwawe buraheze, imyaka yawe yaheze, ibyiza wotuma upfa ukavaho. Arakwigisha kwiyahura, akakwigisha amajambo akagutera kwiyahura. Ariko igitangaje, kubera iki mwemu yera atakwigisha kwiyahurira ku Mana ngo wiyahurire ku Mana? Kubera iki avuga buhoro buhoro yiyoroheje? Ariko Shetani arakwigisha ugaheba Imana, arakwigisha ugaheba umugabo. Abatari bake bagira amadevorce nayo majwi, araza akabigisha, akamwereka ingene umugabo ari mubi, akamwereka umugabo ingene ari mubi, umugore ingene ari mubi, akakwigisha. Birashoboka ko yoba ari mubi, ariko hamwe no gusenga Imana ibasha kumutabara, hamwe no kwihangana. Inyuma yo kwihangana harimo kugirirwa neza n'Imana. Umuti si ukwiruka kubera ikumvira ayo amajwi. Bibiliya yambariye ngo Pilato aremerwa n'amajwi, aca urubanza uko atari kuruca. Nagomba ndakubarire, amajwi yarakuremeye, ugomba uhebe urugo. Yewe subira mu rugo rwawe, urusigiye nde? Niwaruvamwo abadayimoni bararutwara, niwaruvamwo abandi bararutwara. Shika mu rugo n'urwawe. Imana idufashe. Amajwi araza akigisha umuntu, akakubwira ngo ujya mufyasa ni mubi. Amajwi araza akakubwira ngo ujya ugomba gutwara amezi uku nuku, akakwereka ko asambana, akakwereka ko ari umunyegeso mbi, kandi by'ukuri ari umuntu mwiza. Amajwi ni mabi. Reka ndakubarire, amajwi aza mu buryo bubiri. Ijwi rya mbere riza mu mutima rikakwigisha, ijwi rya kabiri riza mu gutwi. Iyo rivuye mu mutima rija mu gutwi. Reka ndaguha akarorero gafatika. Abatari bake basara, wibaza ngo basara kubera iki? Ijwi riraza rikamubwira wiruka, agaca yiruka. Ngo vuga, agaca avuga. Ngo timpuzu, agaca zita. Na kindi kintu gituma yiruka n'ijwi rimubwira ngo iruka, akaca rishyira mu bikorwa, ukabona umuntu arirutse. N'ijwi ryaje muri we, n'ijwi ryaje mu matwi. Rimwe na rimwe hari igihe yumva amajwi mu gutwi amwigisha, amubwira ngo uracari ngaha, anywotegera ugatumuza ukagenda. Erega nivyo Yesu nagomba mvuga ijambo riremeye. Erega nivyo utaravye neza, Imana igufashe. Oya, sinovuga ngo n'ubusazi mu bundi, ariko reka ndagihe ijambo rivuga gute. Guta urugo rwawe pe, ugatekera ukagenda, ugatabana, ugata umugabo, ugata umugore, ugasanga n'umugabo ataye abana, ugasanga n'umugore ataye abana. Imana idufashe. Sinovuga ngo n'ubusazi, ariko novuga ngo nugutangura kubona amajwi nkayo, nugutangura kubona ikintu kitari ciza. Imana idufashe, Imana ikugirire imbabazi cyane. N'amajwi rero kugira ngo tekera, genda, muhebe, bivemwo. Birababaje. Umwana mutoya utazi kazoza kiwe ejo ukamuta, ijwi rikugira ngo munige, korora iyo nda, mute mw'ishamba. Ayo n'amajwi, kandi akakwigisha, akagucira ku mustari neza.
kandi ugasanga wahora usenga ariko ijwi rikagushira ku musitari rikakubwira ngo iyo ndayikorore, kandi utayikoroye abantu bazobimenya. Naho abantu batobimenya, Imana yarabimenye, kandi naho abantu batobimenya, shetani wewe azogukindaga, yarabimenye. Imana idufashe cyane ngo korora iyo nda, Imana ikugwize ku mbabazi cyane. Ayo n'amajwi hasigaye ayaza kukubwira ngo iruka. Imana idufashe cyane ngo iyahure. Abatari bake bagakora imiti yo kwiyahura, bagapanga, shetani akabashyira ku musitari. Bamwe bagendana amajwi yo kwiyahura, bamwe bagendana imiti, abandi bagendana amajwi yo guheba ingo, yo guheba ishengero, yo guheba ibintu kanaka. Ayo n'amajwi. Abandi bakagendana, bamwe bari mu gushyira impuzu ku mutwe ngo biruke kubera amajwi. Hagarika ayo majwi, kontrola ayo majwi. Ayo majwi uri kurumva avahe, akugezahe, agushikana iherezo ry'ayo majwi ni rihe? Ariko ijwi rya Mpwemu Yera, ijwi ry'Imana rikubwira ngo ihangane, inyuma y'ibi harimo ibyiza. Uwihangana azoshika ku kugororoka, uwihangana azohabwa igitsibo cy'ubugingo icyo Imana yahaye, yasezeraniye abayikunda. Ijwi ry'Imana rikubwira ngo ihangane, inyuma y'amageragezwa hari ukunesha. Ijwi ry'Imana rirakubwira ngo senga, kubera gusenga guhindura ibintu. Ijwi ry'Imana rirakubwira ngo shira amanga, Imana iri mu ruhande rwawe. Iryo ni ijwi ry'Imana. Imana igufashe kandi riza ryiyoroheje. Nico gituma abantu batumvira iryo jwi. Reka sengane nawe mwene data, hagarika kwiruka, hagarika kwiruka. Abagituma abantu benshi baja ku bapfumu babwiwe amajwi arababwira ngo warasenze byaranse, genda kwa Rumenyi, bakaca birukanga kwa Rumenyi. Imana idufashe cyane. Igituma abantu bica abandi n'amajwi, aramubwira ngo mwice, mugabo shetani akamwibagiza yuko nawe azopfa, akamubwira ngo muhe sumu, ariko akamwibagiza yuko nawe azopfa. Kandi yageze kwapfa aratera imigera kanka gupfa. Oya, wange gupfa nawe warisha abandi. Imana idufashe cyane. Wange gupfa nawe wipfuriza abandi urupfu. Imana idufashe cyane. Nico gituma umuntu ntiyakwiye kwica uwundi. Niko umugani nimba ari inyoni yabivuze ngo akaguruka nikoriye akandi. Nawe niwari ukwiye kwica cyane kwiyumvira ko umuntu yopfa kandi nawe uzopfa. Mbega bigenda gute ngo ukorore inda yawe, mama wawe atakoroye inda yawe? Ayo n'amajwi mabi. Imana idufashe. Ndabwira umuroza roga, naho uroga nawe uzopfa, nawe utanga sumu nawe uzopfa, nawe uhemukira abandi nawe uzohemukirwa. Icyo umuntu abiba nicyo azosoroma. Hagarika ayo majwi, hagarika ayo majwi, hagarika ayo majwi. Kontrola amajwi ariko aragukoresha. Mana ndasenga y'umuntu mutahuze ingene uvuga n'ingene ukora, bimutere kwisubirako, bimutere kwirimbura, ivyo bimutere guhindukira. Mana ndagushimiye ko ijambo ryawe ari ukuri kandi ijambo ryawe ari ubushobozi. Uyu muntu mutabare, umukuru ahantu mushikana ahandi, n'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Jungle.